Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi bahaye ikaze mu biganiro bya radiyo yanyu. Umwaka urarenze guverinoma y'u Rwanda yashyizeho ikigega cyo kugoboka abikorera bahuye n'ingaruka za virusi ya corona. Gusa bamwe mu bo cyari cyagenewe gufasha baravuga ko umusaruro cyari kitezweho utagezweho. Umwaka umwe nyuma yaho hatangiye inkunga, urasanga n'ubundi umwenda uragiye uzamukaho cyane, usanga warazamutseho 20%. Iyo rero umwenda ugenda uzamuka, ugenda ushyira mu kuremerera ba nyiri gufata amadeni kuzashobora kwishyura uwo mwenda. Ubu ni Bwana Nsengiyumva Barakabuye, umuyobozi w'ihuriro ry'abakora umwuga wo kwakira abantu mu mahoteli na resitora mu Rwanda. Abarundi kimwe n'Abanyatanzaniya bakora ubucuruzi baciye ku mupaka wa Mugina baragabanutse. Mu mpamvu zibitera harimo amafaranga barihishwa bipimisha virusi ya corona. Mu Burundi kunywa ibiyobyabwenge byariyongereye mu bakiri bato. Mu kanya murumva zimwe mu mpamvu zibitera. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, ntimujye kure ya radiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda. Umwaka urarenze guverinoma y'u Rwanda ishyizeho ikigega cyo kugoboka abikorera bahuye n'ingaruka za virusi ya corona. Gusa abo cyari cyagenewe gufasha biganjemo abikorera baravuga ko umusaruro cyari kitezweho utagezweho. Inkuru ya mugenzi wacu uri i Kigali mu Rwanda, Asumuta Kaboyi. Ikigega leta y'u Rwanda yashyizeho cyarimo akayabo kangana na miliyari 100 mu mafaranga y'u Rwanda. Inshingano yacyo yibanze yari yo kuzahura ubukungu bwashegeshwe n'icyorezo cya virusi ya corona. Mu byihutirwaga iki kigega cyari kugoboka urwego rw'ubukerarugendo rwaje ku isonga mu kuzahazwa n'iki cyorezo. Ukwezi kumwe gusa COVID-19 kimara kugera mu Rwanda, abakorera mu ishami ry'ubukerarugendo batangaje ko bagize igihombo cya miliyari 34.9 mu mafaranga y'u Rwanda bitewe n'inama zasubitswe n'ibindi bikorwa by'ubukerarugendo byahagaritswe. Bwana Nsengiyumva Barakabuye, umuyobozi w'ihuriro ry'abakora umwuga wo kwakira abantu mu mahoteli na resitora, yabwira ijwi ry'Amerika ko abakorera muri urwo rwego bujuje ibisabwa bamaze guhabwa ingoboka n'iki kigega bagera kuri 90%. Gusa kumvikanisha ko hakirimo ikibazo ko bari bafite amadeni muri banki. N'amafaranga yaraje yego ashyirwa kugira ngo abantu barebe ko bakoroherezwa uburemere bw'umwenda bari bafitiye za banki. Ufasha abo bantu rero nabo bayabonye, urebye uburyo umwenda wari uhagaze icyo gihe batanga inkunga, n'ubu na nyuma umwaka umwe nyuma yaho hatangiye inkunga, urasanga n'ubundi umwenda uragiye uzamukaho cyane, usanga warazamutseho 20%. Iyo rero umwenda ugenda uzamuka, ugenda ushyira mu kuremerera ba nyiri gufata amadeni kuzashobora kwishyura uwo mwenda. Ni ukuvuga mu yandi magambo, nubwo babonye irangoboka ntibyabujije ko umwenda udakomeza kuzamuka. Yego, icyo ni ikibazo rwose kiremereye cyane abanyamuryango. Nsengiyumva yumvikanishije ko igihe cyose amabanki atazifatanya n'abakiriya babo mu bihe by'ibihombo barimo gucamo muri iki gihe, ikibazo kizagumaho. Ikibazo kiri ku mabanki, aho nanjye nta gisubizo ngifitiye. Ikigaragara cyo ni uko banki zo wagira ngo ntabwo covid bazikwiriho, kuko bo bakomeje kubara nubwo abantu batakoraga, banki irakomeza ikabara. Aho niho ruzingiye nyine, niho ruzingiye ku buryo bigoye kubona umuti wacyo. Hari ibiganiro mutekereza ko mwagira n'amabanki kugira ngo nayo asangire namwe igihombo igihugu cyose kirimo gucamo? Ibyo ni bumwe mu buryo turimo dukora, no kugira ngo dukore n'iyo nyigo turebe tugaragaza ko bihagaze. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amabanki mu Rwanda, Bwana Ntore Tony, yabwiye radiyo ijwi ry'Amerika ko nabo bagize igihombo nk'ibindi bigo byose by'imari. Banki nayo yagizweho ingaruka za covid. Urumva n'amabanki agendera kuri business y'abakiriya. Umukiriya atameze neza arwaye, na banki urumva ntibiyorohera kugaruza ayo mafaranga. So kuvuga icyo kibazo ni amabanki ntiyakibonye uko sibyo, kuko ni ingaruka zaragizwe ku mabanki. Ariko ntimwibagire yuko n'amabanki agizwe ekonomi y'igihugu. Nabyo ni ukureba amabanki nayo ntagire ibibazo byinshi byateza ibindi bibazo byo muri ekonomi. Akazi k'amabanki ari navuga kugurisha amafaranga, ntibyakoroha yuko bakuraho iyo myenda.
icyo bakora ni ukuyisunika bagategereza yuko ayo mabizinesi ashobora kuronka izindi mbaraga mu gihe kizakurikira bakabona gusubiza ayo madeni. Uyu muyobozi avuga ko nubwo za banki zikora zishakisha inyungu y'amafaranga zazirikanye abakiriya bazigana. Hari n'izindi ngamba amabanki yafashe ariyo gutanga imfashanyo. Hari amabanki yagiye atanga imfashanyo nko ku bakiriya babo babona n'iyo nguzanyo yo muri icyo kigega itaborohera bakabaha icyo bita imfashanyo. Ibyo hari amabanki yagiye abikomenda. Ikindi bakoze hari no kugira ubujyanama. Amabanki menshi yagiye agenda agira ubujyanama ku bakiriya babo aborohereza anababwira uko babyifatamo muri ibihe bya covid bitari byoroshe n'ubu bitaboroheye. So n'ibyo by'ubujyanama tubyita ko ari indi fashanyo amabanki yagiye atanga kuri ba rwiyemezamirimo. Uko iminsi igenda ishira ariko n'icyorezo kitarangira, abahanga mu by'ubukungu bagaragaza ko ari nako ingaruka ku bukungu zizakomeza kwiyongera. Bwana Strato Habyarimana ni impuguke mu by'ubukungu, yumvikanishije ko izi ngaruka zizagera ku muntu ku giti cye, kubikorera ndetse no ku gihugu muri rusange. Iyo rero abo bantu batameze neza, akazi ntibagatanga, ntago bakora ishoramari batazi uko ibihe bimeze. Ibyo rero iyo bigenze gutyo hari ingaruka ziri ku bukungu rusange none bw'igihugu ariyo cya cyiciro cya gatatu nakubwiraga. Ubukungu muri rusange nabwo buhagirira ingaruka zituruka ku kuba ibiciro bizamuka, babandi bafite inganda bagabanya abakozi, wa wundi utacuruje kubera yuko ibiciro byazamutse, kubera ko ibintu bimwe bitagenda neza, kubera yuko wenda inguzanyo ze kuri banki zitishyurwa neza, akaba atabasha kwaka indi nguzanyo kubera ko ibyo komande yatanze zitinze, bituma atishyura imisoro. Muri uku kwezi kwa munani inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yemeje umushinga w'itegeko yemeza amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki ya Aziya ishinzwe gutera inkunga ishoramari. Ayo masezerano yerekeranye n'inguzanyo ingana na miliyoni 83 z'amayero, ni ukuvuga akaba miliyari 100 mu mafaranga y'u Rwanda. Biteganijwe ko ayo mafaranga azongerwa mu bikorwa byatangijwe byo kuzahura ubukungu bw'abikorera bwazahajwe n'icyorezo cya COVID-19. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tukivuga ku ngaruka za COVID-19 ku bucuruzi no ku babukora, Abarundi kimwe n'Abanyatanzaniya bakora ubucuruzi baciye ku mupaka wa Mugina baragabanutse. Mu mpamvu zibitera harimo amafaranga barihishwa bipimisha virusi ya corona. Bamwe muri abo bacuruzi bahitamo gukoresha inzira z'amagendo. Inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari i Kigali mu Rwanda. Mu gihe umupaka wa Mugina uri hagati y'ibihugu by'u Burundi na Tanzania wasubiye kugurwa haraheze imisi, ikibonekeza nuko uruja n'uruza rwagabanutse cyane ugereranije nuko vyahoze ikiza ca COVID-19 kitaratera. Eka n'ingingo yafashwe na leta yo kurihisha amafaranga ku gipimo ca COVID-19 ntiyashimishije abadandaza baja kurangurira ibidandazwa vyabo mu gihugu ca Tanzania. Abadandaza bavuga ko ari umurengera kuri bo, bigatuma akazi barangura gacumbagira. Ni ukuvuga iyo ngingo twarayakiriye nk'uko byabaye itegeko. Ingorane zihari ni uko nk'Abatanzaniya binjiye mu Burundi bariha amadolari 30. Bikabonekana rero yuko umurundi nawe yinjiye muri Tanzania baca bagira ishavu, bakaca baka amafaranga ndengarugero 60,000 vy'ishiringi, bisunze bavuga yuko nabo nyene Abatanzaniya binjiye mu Burundi ko bariha amahera menshi $30. Sinari kunshobora kwinjira ku buntu. Iryo gabanuka ry'ingenzi zica kuri uwo mupaka riremezwa n'abajejwe kugenzura uruja n'uruza rw'ingenzi hagati y'ivyo bihugu bibiri, ariko bakaba batashimye gutanga ibitigiri kuko biza birahindagurika. Inkurikizi rero zaratanguye kwibonekeza, aho bamwe batanguye guheba urudandazwa bahora bakora, bagasaba ko amafaranga y'ico gipimo yokugwaho bakabandanya kurengana nk'uko vyahora. Ingaruka irabaho kuko amahera y'Amatanzaniya ari hejuru, ugaca ushirako ayo uratanga nk'ayo ya covid, ukongera ugashirako ayo bakwaka Tanzania. Urumva ugiye kurangura nta kanyungu bukironka. Twosaba yuko ayo mafaranga boyakuraho, umuntu agacaho nk'uko yahora arengana kare, hama karaba yuko yoronka akanyungu agiye kurangura, kuko nk'ubu umuntu usanga akora homba ntaca aronka. Nico gituma benshi imbere bahevye no kujabuka. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kwirindikiza ruhonyanganda sida, Jean Bosco Girukwishaka, amenyesha ko ayo mafaranga atari umurengera na gato
nk'uko abo badandaza babivuga uravye amahera akoreshwa mu kugura imiti n'ibikoresho. Twobamenyesha yuko iruhande yo gupima kumbure hariho ico abantu batazi, nuko twaharuriyemo ko nuba atowe ico kiza acaheza akaronga umuti ku buntu. Si gupima rero gusa, vyo musanzwe munabizi ko haba gupima hasanzwe hakoreshwa ibikoresho ndetse n'amareactif, ivyo vyose bigurwa amahera, boheza rero bakabitahura ko ari ahubwo guterera ayo mahera atari menshi cyane. Ku bijanye naho nuko uruja n'uruza rwagabanutse kuri uwo mupaka biturutse kuri ayo mafaranga barihishwa, gira uko ishaka siko abibona. Amenyesha ko inkurikizi ziva kuri ico kiza ziri mu bihugu vyinshi vyo kw'isi n'Uburundi budasigaye inyuma. Niko bifata uko kuko mumanze mumenye ko hari haciye amezi atari make mbibe zugaye, kuba rero zishobora kugururwa ubwo ruca n'uruza rugakunda, murumva ko bwa mbere ari ingingo nziza yo gushima kandi vyorohereza abakeneye kuzikoresha. Hanyuma ugiye kuraba kw'isi yose kubera kino kiza kikihari, usanga uruja n'uruza ruragera ku ntambwe rwariko. Nico kimwe rero no ku gihugu c'Uburundi haracari imvo nyinshi zijanye n'ivy'ico kiza. Abadandaza baca kuri umupaka wa Mugina bariyemerera ko bahitamwo guca mu nzira z'ibinywa bizitemewe n'amategeko kugira ntibarihe ayo mafaranga, ariko akaba ari uguhitishamwo. Ivyo nivyo bica biboneka nyene, babonye ati none tuze kuriha amahera muri obere kongere turiha amahera ya corona, benshi barasha barondera utuyira kw'inkwangiri, ukasanga naho ni babandi baciye bagira ingorane bihoranye n'abapolisi bategeyeyo muko tuyira, ukasanga barambuye utuntu twabo kugutinya. Kumbure byo baye ibintu bitomoye neza, bo haciye neza bakagonga neza bakataha neza mu mahoro atangorane. Nico gituma rero abantu benshi baca babitinya bagaca ku mibaribari. Buramatari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirazana abasaba guheba iyo ngendo bagakorera mu muco kuko uzofatwa azohanwa hakurikijwe amategeko. Guca mu kinywa bihanwa n'amategeko. Abaca hajya ku Mugina benshi n'abantu bagira urudandazwa ruto ruto, baja kurangurira ikigoma. Nama n'abahanuye misi yose umutunzi wa cane ni wa muntu yubahiriza amategeko. Nimba hari abantu bafise intumbero yo kuza guca mu kinywabi, no bahanura yuko uhagarika iyo ngendo, kuko hamwe bofatwa ndumva yuko bitoba bimeze neza cyane kuri uyo mwene gihugu ariko ari yungunganya. Ivyo biruko mu gihe ico kiza kitaratera, abanyagihugu baho mu mabanda baje bukataco binuna bakoresheje muri karengane ariyo ujirani mwema mu rurimi rw'Igiswahili, ariko ntibarenga intara ya Kigoma. Iyo muri karengane yarishizweho inyuma y'amasezerano yabaye hagati y'ibihugu by'u Burundi na Tanzania mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire. Umupaka wa Mugina uri mu mipaka y'u Burundi ihita cyane, uri ku birometero 45 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba mu manuko bw'igihugu muri komine ya Mabanda ihana urubibe n'intara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania. Uwo mupaka wa Mugina cyo kimwe n'uwa Kobero yuguruwe muri Ruheshi umwaka wa 2021, inyuma yaho huguruwe uwa Gatumba. Iyo mipaka yose yari yugawe muri Nzero itariki 11 umwaka wa 2021 mu ntumbero yo guhangana n'ikiza ca COVID-19. Desire Hatungimana ndagushimiye kuri iyi nkuru Ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka noneho tunyarukire ku mugabane wa Aziya, aho ibihugu bikomeje guhangayikishwa n'abantu babyo bagotewe muri Afghanistan, bikaba bidashobora kubahungisha kubera ibibazo by'umutekano. Nk'Ubusuwisi bwasubitse ingendo z'indege i Kabul kubera umutekano muke. Iki gihugu cyasubitse ingendo z'indege zijya Uzbekistan zari zigamije gufasha guhungisha abantu zibakura mu gihugu gituranye cya Afghanistan. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubusuwisi yabivuze uyu munsi kuwa gatandatu, hatanga impamvu z'umutekano urushaho kuba muke, ukaba utuma kugera ku kibuga cy'indege cy'i Kabul biba ikibazo gikomeye. Mu itangazo, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavuze ko mu masaha ashize ibibazo by'umutekano byarushijeho kuba insobe ku kibuga cy'indege cy'i Kabul. Yongeyeho ko umubare munini w'abantu bari imbere y'icyo kibuga cy'indege n'abanyuzamo bagahangana byatumye kugera kuri icyo kibuga bitoroha. Ibihumbi by'abanyamahanga n'Abanya-Afghanistan bakora muri za ambasade n'ab'imiryango mpuzamahanga itanga imfashanyo barahungishijwe banyuze ku kibuga cy'indege cy'i Kabul kuva inyeshyamba z'abatalibani zinjiye mu murwa mukuru ubu hashize icyumweru.
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika Joe Biden ejo kuwa gatanu yavuze ko abantu 13,000 bahungishijwe n'indege za gisirikare za amerika guhera ku itariki ya 14 y'uku kwezi kwa munani. Ubusuwisi ejo kuwa gatanu bwari bwiteguye urugendo rw'indege rujya muri Uzbekistan gufasha mu bikorwa byo guhungisha abantu babwo bava muri Afghanistan. Cyakora itangazo rya minisitiri w'ububanyi n'amahanga yasohoye uyu munsi kuwa gatandatu rivuga ko umubare muto gusa w'abantu ari wo ubu ushobora gutwarwa n'indege ziva Kabul zijya Tashkent. Yongeyeho ko bitewe n'uko bidakenewe gukura abantu aho i Tashkent, magingo aya indege zagombaga kujya mu murwa mukuru wa Uzbekistan uyu munsi zasubitswe. Ubudage nabwo bwahagaritse ingendo nk'izo zari ziteganirijwe guhungisha abantu uyu munsi kuwa gatandatu, kandi n'ibindi bihugu bifite ibibazo byiyongera byo gukura muri Afghanistan abaturage babyo n'abakozi kavukire ka Afghanistan nk'uko minisitiri yabitangaje. Tukiri kuri iyi nkuru, ese ubundi umutalibani ni muntu ki? Ijambo talibani risobanuye ngo umunyeshuri cyangwa se umuntu ushakisha ubumenyi. Abatalibani bategetse Afghanistan kuva mu mwaka w'1996 kugeza mu 2001, aho bashyizeho ubutegetsi bugendera ku mahame akarishye y'idini ya Isilamu azwi nka Sharia. Mu nkuru y'Ijwi ry'Amerika, mugenzi wacu Temistokere Mutijima aratubwira amwe mu makuru y'ingenzi ku myemerere n'amateka by'iri tsinda. Abatalibani bari mu matsinda yarwanaga mu ntambara yashyamiranyije abanyagihugu muri Afghanistan mu myaka ya za 90 nyuma y'aho leta zunze ubumwe z'abasoviyeti ziviriye muri icyo gihugu. Iryo tsinda ryavutse mu 1994 hafi y'umujyi wa Kandahar mu majyepfo ya Afghanistan. Uwarishinze yitwa Mullah Muhammad Omar, wari umukuru cyangwa se imamu w'abayisilamu bo muri uwo mujyi. Uwo ni nawe wakomeje kuribera umuyobozi kugeza aho apfiriye mu 2013. Mu ntangiriro abatalibani binjizaga abarwanyi babakuye mu bahoze ari indwanyi z'abanyaafghanistan bo mu mutwe w'abamujahidine bari bashyigikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika mu ntambara bahanganagamo n'ingabo z'abasoviyeti mu myaka ya za 80. Nyuma y'igenda ry'ingabo z'abasoviyeti mu 1989 n'isenyuka rya leta yariho muri Afghanistan ryakurikiyeho, igihugu cyashegeshwe n'intambara yashyamiranyije abanyagihugu. Abatalibani baje gushyigikirwa cyane ubwo bizezaga ko bagiye kugarura ibintu mu buryo no kugarura ubutabera. Mu 1994 babashije kwigarurira umujyi wa Kandahar nta mirwano ikomeye ibaye, hanyuma mu 1996 bigarurira umurwa mukuru Kabul. Abatalibani bategeka bagendeye ku mahame akarishye y'idini ya Isilamu Sharia. Mu gihe cy'ubutegetsi bwabo, kwicira abantu mu ruhame no kuhabakubitira byari byiganje. Abagore muri rusange ntibagiraga uburenganzira bwo kujya mu mirimo cyangwa se kwiga, kandi bari bategetswe kwambara umwitandiro uhisha igice cyose cy'isura uzwi nka burka igihe cyose bari mu ruhame. Abatalibani baciye ibitabo ndetse na filimi zo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ni ukuvuga mu Burayi na Amerika, ndetse basenya ibintu byose bijyanye n'imico gakondo, harimo ibibumbano binini bya Buddha byari bimaze imyaka igera ku 1500 mu kibaya kiri rwagati mu gihugu cya Bamiyan. Abatalibani baje gucumbikira umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda wategekwaga icyo gihe n'umunyarabiya Saudite Osama bin Laden, ubutakiriho. Al-Qaeda yashinze ibigo byo gutorezamo abarwanyi muri Afghanistan, ari nabyo yifashishije mu gutegura ibitero by'iterabwoba mu isi yose, harimo ibitero byo kuwa 11 Nzeri mu mwaka w'2001 byibasiye leta zunze ubumwe za Amerika. Nyuma y'igihe kitageze ku kwezi habaye ibitero byo kuwa 11 Nzeri, leta zunze ubumwe za Amerika n'inshuti zayo bateye Afghanistan hari ku butegetsi bwa George Walker Bush. Nyuma yo guhirika abatalibani, leta zunze ubumwe za Amerika yatangiye gukorana n'abanya-Afghanistan mu kugarura leta igendera ku mahame ya demokarasi. Nyuma y'aho batsindiwe, abakuru b'abatalibani bahunze bagana mu birindiro byo mu majyepfo no mu burasirazuba bwa Afghanistan, abandi bahungira muri Pakistan. Uyu mutwe wakomeje kugaba ibitero kuri leta nshya yari ishyigikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Mu 2020 leta ya Amerika yari iyobowe na Donald Trump yagiranye ibiganiro bigamije amasezerano n'abatalibani bari bamaze imyaka irenga 20 mu ntambara muri Afghanistan. Ayo masezerano yashyiragaho ingengabihe yo gucyura ingabo za Amerika, hanyuma abatalibani nabo bagahagarika ibitero ku banyamerika bakanatangira kugirana ibiganiro na leta ya Afghanistan. Hagati aho, ibiganiro byamaze amezi hagati y'abatalibani na leta ya Afghanistan ntibyashoboye kugeza ku masezerano y'amahoro. Leta zibarirwa ku ntoki zirimo Pakistan, Emira ziyunze z'Abarabu na Arabia Saudite nizo zemeraga ubutegetsi bw'abatalibani ubwo bategekaga kuva mu 1996 kugeza mu 2001.
ubu nabwo rero ntabwo bizwi neza niba ibihugu byinshi bizemera leta nshya y'abatalibani. Icyakora minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika bwana Anthony Blinken mu kwezi gushize yatangaje ko Afghanistan izashyirwa mu kato niba abatalibani bafashe ubutegetsi ku ngufu kandi bagakora amahano. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi kunywa ibiyobyabwenge biriyongera, abakiri bato bakaba ari bo bugarijwe kurusha abandi hamwe n'imiryango yabo. Ikigo Centre Neuropsychiatrique do Kamenge cyita ku bafite indwara zo mu mutwe kikanafasha gukurikirana abantu banywa ibiyobyabwenge kugira ngo babireke bashobore gusubira mu buzima busanzwe, gitangaza ko impamvu zitera abantu kunywa ibiyobyabwenge ari nyinshi. Hari izituruka ku banywa ibyo biyobyabwenge ubwabo n'izituruka ku miryango yabo. Ingaruka zo kunywa ibiyobyabwenge nazo ni nyinshi. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yabiganiriyeho na Pierre Claver, impuguke mu bijyanye n'inyifato y'abantu, psychologue mu rurimi rw'igifaransa, akora mu kigo Centre Neuropsychiatrique do Kamenge, na Eric Nsengiyumva ushinzwe gutanga amakuru mu ishyirahamwe Burundi Association for People Who Use Drugs, BAPUD mu magambo ahinnye, rishinzwe gufasha abakoresha ibiyobyabwenge. Pierre Claver aratangira avuga ikirimo gutuma ikibazo cy'ibiyobyabwenge gifata intera mu bakiri bato mu Burundi. Mu bisanzwe uko tubibona, urwaruka cyane cyane ruri hagati y'imyaka 12 kuduga gufata imyaka 35, ndabona rukunda gufata ibiyobyamutwe cyane. Hanyuma ibituma nibaza cyane cyane urwaruka rufata ibiyobyamutwe ni byinshi. Hariho cyane cyane urungano rw'abantu babifata, ugasanga bahura rutagira icyo rukora, kubura akazi, ubushomeri, hanyuma indero runtu genda itituka mu rwaruka. Hariho urwaruka rwinshi uhora rwarafashwe nabi mu miryango, ugasanga ntigwitaweho n'abarubyaye cyangwa usanga abarubyaye baragwihakanye. Hanyuma urungano naneje kwivuga rushinge sombi, ugasanga bamwe barabuze ibiganiro mu miryango, ugasanga ababyeyi babo ntibabitayeho, donc usanga rero batari gufata ibiyobyamutwe. Imiyabaga cyane cyane nababwiye ko ariyo igeramiwe, mugabo kuba ko ari imiyabaga gusa, n'abakuze harimo ababifata. Turavye abantu bakunda kutwitura muri kino kigo kibakurikirana. Hari ibiharuro mwaba mufise byerekana urugero ico kibazo kigezeko haba ku bakiri bato n'abakuze mwoduha? Nubwo ko nta biharuro, nta cigwa turagira ngo turabe ibiharuro bigezweko kubera abatwitura baba mu ntara nyinshi. Nibaza ko ico cigwa mu minsi iri imbere tuzogikora tukaraba urugero bigezeko, ariko nubwo ndazi abakunda kutwitura cyane cyane n'urwaruka. Yego. Nawe Eric uranyuva? Ndakumva ariko ndakumva nabi rwose. Je ndakumva neza. Sabe? Yego, je ndakumva. Je ndakumva nabi ndakumva. Ubuho uranyumva? Buke ndakumva mwo utunga ndakumva. Yego. Nashaka ndababaze kuri ico kibazo c'ibiyayuramutwe gikomeye cyane mu bakiri bato n'abakuze mu gihugu. Mwe muri iryo shirahamwe ryanyu Burundi Association for People Who Use Drugs, ico kibazo mukibona gute? Ni kuki kiriko kirakomera? Murakoze cyane. Nkuko nariko ndumva mugenzi wanje tumaze imyaka myinshi turiko turakorana kuri ico kibazo. Pierre Claver, ico kibazo cabaye ikibazo ndanse ngaha mu Burundi, kubera iyo hari ikiza urabona ko ikiza iyo ubona ko ikiza muri ko baragishobora ikiza mubona ko abariko barakoresha ivyo bintu bagabanuka, ariko twebwe abantu ntibagabanuka ahubwo batera biyongera. Hama ikindi naco ni uko kera ivyo bintu tumenyereye mu bisagara, ariko ubunye byaramaze gutandukaniye, ni gutandukira intara zo hagati mu gihugu. Byerekana yuko hatagikozwe mu myaka iza ico kintu kizotugora guhagarika kandi kizotugora gutorera inyishu. Ariko namesha ko yaba urwaruka cyangwa abakuze bihereza ivyo biyayoramutwe ni benshi gose cyane. Muri iryo shirahamwe ryanyu mugerageza gufasha gute? Twe mu shirahamwe ryacu nk'uko twarishinze mu 2016 twamaze kubona ko ico kibazo kihari ngaha mu Burundi,
twe icyo dufasha turagerageza gutanga inyigisho ubwa mbere ku bantu bakoresha ivyo biyayuramutwe, tukabasanga hari ahantu binyegeje, kubera abo bantu ahanini murabona mw'ibarabara mugabo baragoye gushikira, usanga bari ahantu impande y'inzuzi, ahantu mu mashamba canke ahantu mu mazu yabomaguritse, kugira ngo bagerageze kwinyegeza kubera ubutumwa bw'igipolisi barondera. Twebwe abantu turabigisha na cyane cyane tukabahamiriza kwirinda indwara no kugerageza kugabanya ingaruka mbi zose zijyanye no gukoresha ibiyayuramutwe. Hama ikindi dukora ni uko twagerageje gushyira ico kibazo ahabona, ico kibazo tumaze kugishyira ahabona, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kurwanya umugera wa sida buca buragishyira mu byo novuga mu ntumbero bimwe bita mu gifaransa ngo plan stratégique. Ubu rero ico kibazo kiri mu ntumbero y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kurwanya umugera wa sida bwihaye. Ikindi naco dukora ni ukugerageza kwegereza imiryango yatandukanye n'abo bantu bakoresha ivyo biyayuramutwe hamwe n'abavyeyi, canke abataye amashuri tugerageza kubasubiza no ku mashuri, bagasubira ku mashuri. Ariko rero ni igikorwa gisaba inguvu nyinshi kubera aha mu Burundi haracariho ibikenewe rwose turavye intambwe y'ibindi bihugu bimaze gutera. Yego, tugaruke kuri Pierre Claver Njejimana, tuvuze ivyo biyayuramutwe biri mu bwoko bwinshi, ku bijanye n'abo bakiri bato ndetse n'abakuze mwavuze ko babifata, mwoduha ubwoko bw'ivyo biyayuramutwe ubwo ari bwo bafata cyane cyane? Yego, murakoze cyane. Ngira ngo na Eric araza kunyunganira kuko nawe nyene arakurikirana rimwe na rimwe yayirigwanwa nabo abantu banywa ivyo bafata ivyo biyayuramutwe. Rero ubwoko bw'ibiyayuramutwe twari twumviriza ni bwinshi cyane. Notangwa nkavuga ibiyayuramutwe byemewe n'amategeko isi yose, ngira murabizi mwese. Hariho inzoga zitandukanye zinyobwa n'abantu benshi, hariho itabi bitandukanye rinyobwa n'abantu benshi. Ivyo nuvuga ko ari ubwoko bw'ibiyayuramutwe byemewe n'amategeko. Hakabaho n'iyindi n'imiti mbere itangwa kwa muganga mugabo ishobora gufatwa nk'ibiyayuramutwe. Hanyuma hakabaho rero ibiyayuramutwe bitemewe n'amategeko, ari byo urumogi, harimo za heroine, harimo za kokayine, harimo ibyo bita za booster, harimo ibyo bita za kole, harimo abafata ibitoro. Ni byinshi cyane, urumva ntawe bidondagura ngo abiheze, kuko uko umwaka ugenda niko ababikora baguma batora ubuhinga bushaka guterateranya ibintu bivamwo iyayuramutwe. Urumva ubwoko bw'iyayuramutwe ni bwinshi cyane bwibonekeza muri kano karere k'ibihugu byo hagati muri Afurika. Yego, Eric wokunganira wogira icyo wongerako? Yego, icyo agomba kuvuga nk'uko abivuze nk'umuhinga ahura n'abo bantu babikoresha, ariko nagira ngerageze nko kumera nk'uwerekana ifoto iri mu Burundi. Mu Burundi twese ivyo yavuze ibiyayuramutwe binyobwa bigenewe n'amategeko, twe duhanzwe ahanini n'ibiyayuramutwe bitemewe n'amategeko. Aho naho turavye ibiharuro dufise, urugwaruka rwinshi rurihereza ikiyayuramutwe citwa cannabis. Ico rero naburya hari amakuru menshi avuga yuko ico kiyayuramutwe nyene kiba gifatwa nk'umuti wo kwa muganga. Turabona yuko abantu benshi bamaze kubihurumbira baravye amakuru avugwa hirya no hirya kw'isi. Hama rero ikiyayuramutwe kiyo kiraduhanga ngaha mu Burundi bunye cadutse kituraniye kugaragaza nko twabifata umurindi wacu, ni ikiyayuramutwe citwa heroine. Ukaba umaze kuronka abantu uramba. Iyo heroine rero irakoreshwa mu buryo novuga nka butatu butandukanye, aho hari abagerageza bakoresha amazuru, bakoresha amazuru, abandi nabo bagakoresha gucanga iyo heroine n'ibindi biyayuramutwe. Hama rero n'indi nzira ibangamye ari nayo yatumye Uburundi haboneka ibiharuro ibice 12 n'akaburungu 2% by'abagendana umugera wa sida. Ni babandi rero bakoresha ibiyayuramutwe bahanahana inshinge, icyo bita injection drug use. Hama hakaba rero n'abandi bantu bifise bakoresha bya biyayuramutwe ahanini bya kokayine. Ibyo navyo n'ibiyayuramutwe bizinze rwose, ariko nabyo nyene birahari. Hama rero nk'uko yabivuze mugenzi wanje Pierre Claver,
ibyo rero byose harimo ibindi rero tuza byongeramo ari na cyane cyane urwaruka bahurumbira ibinini bakoresha kwa muganga, ibyo binini bakoresha mu gusinziriza abantu bari mu bubabare. nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu bihumurije. ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.